twateguye agakemanyi ku izina w'umugabo wiwe kugira ngo bigire agaciro. Turagukunda dufise akagashimwe gasigura ko twishimira ingene umutware wa Natasha ashigikira ibikorwa by'umugore wiwe akitanga atiziganya kugira ngo Natasha yubake izina ry'igihugu, ashigikiye abakenyezi cyane cyane ko twarashize inyuma mugabo Natasha agashishikara ahagurukana ibendera ry'igihugu, abakenyezi abashira imbere. Ntacyo dufite twoguha, uvyakira uko nyene niko tungana. Muragize neza. Chef wa France bagore microprice jaga kwa stade mwiriwe nk'uko yabivuze mama aka n'agashimwe twateguye kubw'umugabo wa Natasha kubera turarekonesa yuko ahageze ivyo yashize ko vyose c'est grâce à lui. Nico gituma twebwe nka team Natasha mu buryo bwe dufise twabonye ko ariko gashimwe twomushikiriza. Murakoze. D'abord, merci pour être venu ici à l'hôtel du Lac. On est très contente. Tout le personnel de l'hôtel est très content de vous accueillir. Et c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui parce que certainement c'est dédié à Natasha. Je pense que tu te trompes, moi je l'ai regardé parce que je ne connais pas chanter. mais il a donné il a fait. Donc c'est tout le mérite de l'intelligence, de la capacité, de le savoir-faire de Natasha si nous sommes ici ce soir. Et vraiment, j'ai entendu là-bas que les pays, elle aime beaucoup son pays. En effet, ce pays vraiment, je pense, doit être orgueilleuse d'avoir une fille qui aime totalement le pays. C'est une patriote, je le connais tous les jours, on parle de ça. Et j'espère que vous tous, vous êtes très liés à votre pays, à notre pays. Espérons que nous pouvons aller toujours en avant dans la culture, dans l'économie aussi et dans les savoir-faire de tout le monde. Merci encore pour être ici. anashobora kugenda usinibebe bwana nawapenda sana ameshafika hapa ni la mnato la okay amipro merci beaucoup fans Natasha wafunzi wa Natasha team Natasha mwese ndabakora sawa turi kumwe reka babongere kandi babongere Edison hari abantu bafise kado hari inyuma murashobora kuza ingo namwe manager Rafas urashobora kwicara umwe kugira abandi babanze bwicare turabahamagara haraza umwe kugira ngo ibintu byose tubikore neza urabona ko hano imbere
hari umwe mu bakunzi ba Natasha Burundi ubona ko afise agakemanyi mbwa tutaza kariko rero nyabaza ko cameraman ari ready kugira ngo ze kuvyereka abarundi n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ubona ko ariko arafundurura gahoro gahoro turabe neza igitekeye indani. Okay ubona ko aguma tunyegeza ahari ibyo dushaka kubona kugira ngo muguye mumira amate. Ni umwe mu bakunzi ba Natasha Burundi, ruhande yawe urabona ko yambaye n'impeta arubatse urwiwe. Si umusore wabibonye? nabibonye. Okay, oya uranyegeje gato uragurura ugize nka gatoya kugira ngo tuze kuberekera rimwe nuko. Merci beaucoup, zana tugufatire bino mudufashe hanyuma ereka public turabe amashi menshi cyane. Hano handitse ko ngo Nyabwango Nyagacube Vision 69. Okay, nibaza ko ari izina ry'imiti wacafye ino picha cyangwa ino foto ya Natasha Burundi. Ushaka kumuha mikro nawe. Okay. Merci beaucoup. Dufashe mikro gato yangaha. Yakira mikro. Natasha ubona ari wewe? Ni jewe nyene. Urazi umuntu aguhaye ikintu we afise ifoto yaravye araca. Icyo bita noir blanc. Ego ni noir blanc. Ndazi ko abantu bashaka kuvuga si Natasha cyangwa ni Natasha ariko ni jewe. Merci beaucoup mwitwa bande? Ego office amazina menshi ariko murakoze cyane muri iyi foto nzokabika muri chambre nzokoma n'ababona siko murakoze cyane kandi kari muri la boss party. Amina mukomera amashi. Julio reka dufate Theoneste Junior wewe uko na kazi nyingi gutora amafaranga ikintu byose turabe rero ari ibintu bigira hari akandi kantu mbona kanyegeje hano quelque part murakarekereje ngaho ibintu nivyoroshe cyane uyu munsi mu nyubako za Hotel Club de la Tanganyika. Avec les coqs. Les animaux, les choses. Okay. Murifuza kubona ibikurikira inyuma ya cadre irimo ifoto ya Natasha Burundi. Ubona ko ari abatipe hano baje bambaye neza bameze neza. Sinzi nimba ino gift bayizana mu modoka cyangwa baje bayiremetse, ariko reka dutanga akajyo kugira ngo bayishikane hano imbere kugira ngo abari muri kino kibanza mwese muyibone. Kari kusana hano kuri stage turabe amashi menshi cyane. Impene kano kanya igiye mu ngabire Natasha Burundi aronse kuri la Pause Paris 3e édition. Anako aratinya impene Jenda kudi nyamariko ariko igikomeye. Merci. Okay, tugiri foto nikoga agapicha kihuta ariko tanezero cyane mukora amashi applaudisse. Muri foto. Okay, tufashisha mikro gatoya. Jobs utagize foto yo urabona ko nafashe umega n'umugabo waje wayo Yes, ibintu birakomeye. Iyi ni la Boss Paris edition ya gatatu. Haruhande yako urabona ko muzaniye isukuru nziza cyane. Impene y'isukuru baguhaye ingabo baramaze kubona gukunda. Okay, Junior, take this. Julio boy mama. Okay. Julio, come on. Julio, boy mama tate. Okay. Naona katinya cyane. Naona. Merci beaucoup vraiment. Mukulu kabembe kambuzi. Merci. Mwakoze cyane. Ako gatona bashaka. Merci. Okay. Witwa gute? Jean-Luc usanzwe ubahe?
mvuka igitega Igitega. ariko usanzwe uba hano i Bujumbura waje uva igitega makebuko amashyi menshi cyane yaje ava igitega imakebuko nta kindi cyamuzanye atari ino ngabirano bari bazaniye Natasha Burundi reka twumvirize nawe witwa gute nitwa Mugisha oya duze katugira ifo nitwa Mugisha Claude mbere gusa mu kuririmba nitwa Crosby's nkaba narigeze kuririmba n'indirimbo ya Natasha kubera ndamukunda cyane paske sinzi ko Apo, kabike sinzi ko hari ikintu novuga cosumba kumukunda. okay ntacyo afise yovuga gisumba kumukunda ubwo nawe ari mu baherekeje no suguru mwabonye imeze neza nawe witwa gute sanzwe ndi umuririmbyi nkaba nitwa Pilove nkaba nanjye Ingo. tukaba turi mu mugwi umwe tukaba tuva komini Makebuko igitega ndibaza benshi barahazi hama tukaba dufite ibyishimo kuba turi hano muri iyi pati y'umunezero mbese ndiko ndaranibaza ko turi mu ijuru rito Amina. Tuzohagera. Nyuma byatugoye rwose gushika hano akadeburasima kabaye ndanse kugira dushike hano byagoranye rwose mugabo kugira Natasha nyine dusanzwe tumufana nyine turi abafanzi biyo twavuze ifoke tugurishe n'ubu telefone mugabo dushike ahantu mukuru Ndibaza no mu kugaruka neza. Simbaka tubimuramuzi Natasha n'umutima wiwe. Na muntu araraga umuntu wese araza gutaha. Kandi mu rukundo. reka mvuge ni urenze uburenze Yego ariko je nashaka mbazi. Yepi. Shaka mbaze jewe ucumusigurira nawe. Kubera iki misi yose. Bamaye impene bakabama impene y'isuku kubera iki kigori Isaac TV. Oh.